Black Entertainer TV. Novuga ko idasanzwe ariko novuga ko ibabaje, aho muzi mwese ko igihugu cy'u Rwanda kiri mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho ubona hagiye havugwa byinshi bigiye bitandukanye, nka kwibutsa ko abaririmbyi bakomakomeye muri Afrika y'ubuseruko bagiye bagira icyo bashikiriza, nk'umuririmbyi Alikiba kuva hariya muri Tanzania hamwe n'umuririmbyi Harmonize bagize icyo bashikiriza ku bijanye n'iyibuka y'inshuro ya 32 igihugu cy'u Rwanda kiri mu cunamo cyo kwibuka ababo bishwe mu gihe ca jenoside, aho ntibagiye na Mutesi Jolly nawe ko yagize ivyo atumirira abanyarwanda nka bene wabo hamwe n'abasaza biwe. Eka nka kwibutsa ko n'umuririmbyi neza na neza kuva hariya mu gihugu cy'u Burundi uwo bita Alvin Smith nawe yagize ico abivuga ko. Je tugiye kubana mu kino kiganiro ni Taisi the Winner, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Kanda subscribe kugira ngo tuzokomeze kubana uko bukeye nuko bwize. Ati none bimeze gute? Nka kwibutsa ko umwe mu bihangange bikomeye mu gihugu ca Tanzania, reka duhere kuri Alikiba, aho yagize ico ashikiriza, aho yabicishije neza na neza ku rubuga rwiwe rwa Instagram, aho ubona ntabwo yagize story, yanditse post kugira ngo yerekane ko yabihaye vario bifise agaciro nkuko nawe yoba yabikoze abikunze. Wenda sinshobora kuvuga byose ibyo yagiye yandika, ariko reka ndagucire ku mayange ibyo yagiye avuga. Yavuze ati turibuka ku nshuro ya 32 ihonyabwoko canke jenoside yakorewe abatutsi. Ati rero mu cyubahiro cabo, urazi ko hari imiryango myinshi yabuze ababo, hariho n'abandi bagiye bicwa bagiye bitandukanye kubwo imvo zigiye zitandukanye ku ntambara yoba yarabaye ico gihe. Ariko rero nimwibaze ko muri mwenyene, turi kumwe namwe, natwe turabashigikiye, kuko ico gikorwa ni gikorwa gishikana abantu kure, kandi bigatuma aho kubaka ibibi twubaka ejo heza, tugatsimbataza amahoro, tugaharanira iterambere kugira ngo tumenye amateka y'igihugu aho cyahoze ko kitosubira aho cyahoze, bigatuma rero twiga kubaho mu mahoro tugashika imbere kuruta uko twari tumeze. Rero ibyo bikaba ari ibyo Alikiba yanditse, agasoza agira ati ndihanganishije imiryango yabuze ndetse n'abandi bose boba bari kumwe n'u Rwanda, ariko nabo ntibumve ko ari bonyene, natwe turi kumwe turabashigikiye mw'ico gihe kigoye barimwo. Rero iyo akaba ari incamake nakubwira yoba yashoboye kwandika, aho yayicishije hariya ku rukuta rwiwe rwa Instagram, mwite Alikiba King. Nka kwibutsa ko mwino misi ameze neza, afise ingoma bakoranye n'uyu mujene bita Bien kuva muri Kenya, aho uno mujama Bien yahoze muri Sauti Sol, aho ubona abahagaze neza, kuko iyo ndirimbo ugiye kuraba uno munsi imaze gukwiza 1,12 mu gihe c'indwi 2 gusa, aho ubona iri kuri YouTube ya Bien wa Sauti Sol. Rero ni ibintu byiza cyane kubona umuririmbyi nka Alikiba yiyumvira kuba hamwe n'igihugu cy'u Rwanda, akaba nk'icyo novuga mpore. Bikaba byiza nanone kuba ari cyamamare gikomeye, akerekana ko abishizemwo agaciro. Nka kwibutsa ko no mu mwaka wahera abariko baribuka inshuro ya 31 naho nyine yanditse post yo kubahumuriza
ni ukuvuga bivuze ko ubu ngubu atari rya mbere abikoze bugize ubwa kabiri. Noneho nkakwibutsa n'umuririmbyi Harmonize nawe nabone yagize icyo ashikiriza, nkakwibutsa ko aba bose yaba Alikiba cyangwa Harmonize n'abantu usanzwe ubona ko ari abantu bishikira bafasha u Rwanda, bafasha abajene b'u Rwanda haba mu miziki hehe, kuko nkakwibutsa ko nk'umuririmbyi Alikiba yoba hari ibintu yagiye afasha Kevin Kade ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkakwibutsa ko Harmonize nawe ari umwe mu nshuti z'u Rwanda, nawe yagiye abihanganisha, nubwo ntokwirirwa ndagaruka ku byo yanditse, ariko nawe ari mu bantu bihanganishije u Rwanda yongera abahumuriza. Nkakwibutsa ko nawe asanzwe afitaniye ubucuti bunini bukomeye n'abanyarwanda, aho ubona bagiye bakorana indirimbo na Bruce Melody, aho bakoranye indirimbo bise Zanzibar, Total Craze n'izindi ngira ngo boba bari gutegura, kandi nkakwibutsa ko ari indirimbo zariye hit. Nkakwibutsa ko Alikiba nawe ari mu mushinga na Bruce Melody ugomba kuza vuba. Nibaza yuko woba watebye about y'ivyo bintu barimwo byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi. Ndetse nkakwibutsa ko Alikiba nawe asanzwe ari inshuti y'abanyarwanda, ndetse na Harmonize ubona ko ari inshuti yakadasohoka, aho bagiye bakorana n'abaririmbyi bagiye batandukanye nka Ken Soul bafise ingoma bakoranye n'abandi ngira ngo vuba bizoza. Rero Umutesi Jolly yahoze ari Miss Rwanda wa 2016 nawe yagize ico ahanura bene wabo canke basaza we, inshuti z'u Rwanda n'abandi bagiye batandukanye, aho yanditse avuga ati tutegerezwa kumenya amateka y'u Rwanda kugira ngo natwe tutabizi ntituzogwe mu cyuho cyuko tutazi amateka yabyo. Rero iyo turiko turibuka bidufasha gufata umwanya tukamenya byinshi bigiye bitandukanye ku mateka yabaye kera, nubwo twebwe tutaba tuyazi, ariko abayazi bakayatubwira. Ati rero generation canke gwaruka byoba byiza ko twohimiriza n'abandi batoyi bacu kugira ngo tuzomenye amateka y'u Rwanda, kugira ngo twirinde kazoza kabi canke ko byosubira kuba. Kandi ayo akaba ari amwe Mutesi Jolly yoba yanditse nawe abikora, aho ubona benshi bagiye babishima, bagiye bishimira ivyo vyamamare, aho ubona bagiye bandika ko nabo bakunda nk'abaririmbyi nk'abo ba Harmonize hamwe na Alikiba, bavuga ati murakoze cyane kuba mutweretse ko muri kumwe natwe turabakunda cyane, turi kumwe namwe, bituma bidutera intege, bikatwereka ko tutari twenyene, bigatuma tubona ko tudatamba twirorera. Kandi nkakwibutsa ko umuririmbyi Alvin Smith nawene yari yayameye ko agomba gusohora indirimbo vuba, ariko aza gutangaza ko itagisohotse kubera ibyo bintu bya genocide y'u Rwanda. Avuga ati nje mfise abakunzi benshi mu Rwanda, kandi mu gihe bari kwibuka sinoza kwirirwa ndasohora indirimbo ndabamena amatwi kandi bari mu gihe cy'akibuko. Rero mumbabarire abakunzi banje b'i Burundi n'ahandi, ariko tubangire gato bave mu bintu byo kwibuka. Umunsi icyunamo kizohera niho tuzoca ndabaha ingoma yanje. Rero nkabibutsa ko ivyo ari vyamamare byagiye bivuga icyo bagiye bagira icyo bashikirije ku bintu bijanye n'iyibukwa ry'ihonyabwoko canke genocide yahorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Uno munsi akaba ariho bari mu cunamo kigira 32 bibuka genocide yakorewe abatutsi hariya mu Rwanda. Rero bigatuma bamwe babwirwa amateka yaho hambere hashize uko byari bimeze, ndetse bakaguma babyibuka kugira ngo n'abato
bagume bumva amateka y'iyo jenoside yakorewe abatutsi muri ico gihe. Rero nkakwibutsa ko we twari kumwe, jewe ndi wa muhungu wanyu Taiside Winner, nkakwibutsa ko channel yanyu yari Black Entertainer. Sasa rero ikintu we usabwa ni gukanda subscribe kugira ngo tuzokomeze kubana nejo hazaza